Canada aba DJ bakina techno muravyumva Yeah. tugiye mu mabwate yari amabwate y'amatekno hanyuma turavuga ati n'abajama ko dufise akanoti ko turabakozi gende muri boîte nziza tudepense amahera dusabe nyene boîte duha ikibanza bica bifata nka 2-3 fois tujayo turekura inoti hewe umurusiya mana aravuga ati aba petit none reka basi tubapime hanyuma ibirori rero by'abanyafrika bica birabaho Canada kuko ntivyari bihari Toronto aba Nigeria ntibari bwatangure neza Montreal hari amapari y'abajamaike twaje mu mapari y'abajamaike abarundi turi muri Canada hanyuma abajamaike urabizi umuhonyoye yo nakurasa urumva abanyafrika ntibari babonye bararonsa aho bahura kugira bashobore kuryoherwa kuko abantu bashobora kwiyumvira ati aba DJ b'abarundi Canada ngo turyohera abarundi gusa no ikindi ku makuru twumvise ati DJ Ambitious ni wabaye DJ wa mbere twavuga ati umunyafrika yashoboye gukubita amasho akomeye cyane muri Canada muri East Africa ego kuko urumva kera ngaha haza aba DJ bavuye Dar es Salaam bakina bongo flavor hama baragira amaturne muga ntibari bakomeye cyane umuntu wenyine yarakomeye yatumye natwe dushaka kubikora yitwa Fully Focus wo muri Nairobi iyo mujama niwe yatumye tuvuga ati ibi bintu peut-être birashobora kuva mu kintu turabifata très au sérieux hanyuma jena nifise niyo mana yuko mutama yafashije ndaronka passeport canadien kuko urabona visa n'igihano monani kugira uronke visa kera asha nta kasikorosi kangaye abantu bagerageje kuzana kigingi muri Canada visa ikanka ntavyo twovuga urumva kuva 2012 n'amanama tugahura n'abagenzi n'ibiketi yo kigingi tuzomuzana gute nka so kira vraiment visa yari igoye ngacangira iyo mana yari kuronka passeport canadien gaca bituma ashobora kuja mu bihugu byinshi cyane mana agiye henshi gose vraiment sino kubesha nta murundi nta munyarwanda arajaho naje naho yoba yitwa Medi canke De Bene canke kuko haragize n'igihe abarundi bavuga ati yo tumutumire adukiniri ivy'ikizungu muga dushiramo kakantu ko mu Kirundi dusubize muhira gaca bituma vraiment abarundi n'abanyarwanda vraiment antuka barantumira n'ama Rwanda Day bijya byo Rwanda Convention biki byahera rije ndiko ndabivuza kuko baravuga ati Ambitious aje adukubitira k'ikizungu nako muhira so byaravye vyatumye vraiment quand même umuntu ashobora gutera imbere après ça ura umu DJ ukavuga ati none kugira ndugiye ku yindi niveau nokora iki il faut qu'on organise amapari kugira na organize amapari mu Burundi hanyuma après ça muri ayo mapari waratumiramo abaririmbyi cyangwa yakura wewe wenyene ndiko ndaduga ku ijambo ushatse vraiment après ça ndiyumvira ati peut-être harageze ko nja mu ma concert tukafata inoti n'abajama ugasanga umuririmbyi yaraje Montreal twaribagiye kumusabira permis de travail hari mustar yarakomeye cyane kera yitwa J Max turabika $8,000 n'abajama $8,000 turakora ikirori ageze kuri aeroport amurati permis de travail na wapi nasubira inyuma turamurihira itike y'indege twebwe nyene so quand même j'ai vraiment narono nyamahera atari make kugira ibintu shoye kubikora ndabimenye neza kandi ukacuva no muri famille hitwa ngo urafise iterambere hanyuma ntikunda umuziki ntigufashe bisigura yuko kugira bagufate yose hariho ni minimum ya standard utegezwa kubikorera kugira na famille kubahe so byatuma quand même je ntegezwa kwifata au sérieux kuva kera ko je naravuze ati yo abantu bafise amahera ni benshi bataryohewe ko nakuriye muri ivyo nofuma nkora ivyo nkunda ya kenshi dukunda kubona abantu bakunda kuja like mu muziki ari abantu usanga bava nko mafamiya mwamwe twavuga yuko yo hasi mu buryo ariko twaba tuzi nka wewe uva muri famiye yifise ikindi gakoca usanga ufise ugo rukundo rw'umuziki ukarushamo n'imitahe myinshi bivyo byo byakujemo gute inspiration wayikuye he? En fait, c'est vraiment drôle hein. Il y a deux personnes qui font de la musique en Afrique. Urumva hariyo mwana ava muri cité ko aravuga ati yo nta wundi buzima ndiko ndabona nta kazi rega basi mfume nkubita umuziki ushatse ni bake banatera imbere kuko
nta discipline yo mu ndege baba bafise munami urumva ariko DJ Mbisi yasarayifise. no reka nduge kwijambo ushatse jewe discipline c'est pas ko ari ikintu kiri automatique kuko muri Afrika discipline iri rare pour tout le monde vraiment na je sino kwishira hariya hejuru vraiment mais ikintu no kugira nuko jewe umva nako nabwira ya deux personnes uva mu cité hari undi ava mu mahera aba ari mu ma inspiration yuko ba 50 cent muravyumva ya man bakeyi des deux côtés batera imbere kuko hariho Imana iguhamagara mu kintu gaciguheza gira ko rufise le talent hariho rero nibaki batera imbere kuko it has to be your calling ifo ko aba ari ikintu wiyumvamwo aho uva hose cité mu giti uko hariyo n'abarusha amahera famille yanje vraiment bagerageje bitaciyemo so c'est pas vraiment amahera guteza imbere niryo shaka ufise uravyumva kandi je shaka kubesha muri Canada abantu bambaye hafi n'abakobwa abari abahwandeza ababundeza abakobwa baranteje imbere cyane gose kubereka mu buryo harageze igihe nk'uhaje nka Sean Paul haje Akon haje ba Tory Lanez ati nindaza n'abakobwa ati ambitious uravyumva umwami w'abana bigaca biheruka vraiment kandi sikuyemera uravye no ku mafoto je ibirori vyanje none ko abakobwa bakorohera kuronka gute mu buye buryo bon urumva hariho kugira iyo personality y'ukuba free muravyumva kuko personality yo guhuza n'abakobwa gusa no écoute mu muziki ni ibintu biri simple urafise urukundo abantu bashaka gukunda canke ntagufise uravye ama views ya Element avanze n'ibintu bibiri yuko aririmba neza nuko akundwa uravyumva rero hari ico kintu ufise naturellement je kirikunda mukunda tutaranahura tuca turayaga nsanga ndamukunze x2 rero ico ni ikintu kiba kiri muri wewe c'est sûr yuko abakobwa bamwe bavuga ati ujya muhungu ntacabaye mugabo eske arazi no kudija bagaca basanga ndazi no kudija bacavuga ati mujama n'ingorane kweri rero je ni nuko nyene vyagenze urumva aba promoter benshi baravuga canke warabatamwo n'akanoti ko usanzwe unagafise nibuka kera bakunda no guhamagara umenga milliardaire jewe shaka kubesha sinigeze mba umuntu adepensa amahera vraiment urumva c'est vrai haracamo iyo episode nyene y'aba rich kid nyene utangwe gusohoka muri boîte ukijya amahera y'abavyeyi mu bugeze muri Canada je mutama wanje yari umusazi man yampaye amahera umwaka wa mbere muri Canada après 6 mois yaraheze yavuze ati ntumpamagare bana mbona ko bari ufise amahera y'umwaka wose muri baraheze kubera babana nari muri show iteye ubwo rero n'abakobwa rero mutama wanje ntiyakunda umuziki vraiment mutama wanje ahari rest in peace vraiment ntiyakunda umuziki na gatoyi yabona umenga kuko hariyo umuvyeyi ashobora kuba afise inota akavuga ati ico umwana ashaka nagikora hariyo undi muvyeyi avuga ati je narateye imbere sabedi ko rero nzi neza ikizoguteza imbere ndanagukubita ahubwo wihende urumva rero jewe iyo chance ntayo naronse muga pe à son âme vyatumye camba umuhungu ari sérieux kugira anyubahe mutama vyasaba yuko ndiko ngora ibintu biri sérieux uravyumva nta A B na C D bashaka kubwira mutama wanje ushatse na mfise n'umuhonke vraiment mfise inoti y'ibisazi vraiment yaravuga ati mureke mutama we ndabica mwese ahubwo urumva muzehe ashaka kubika ibasi muri kazoza nka wewe muzehe yavuga ati nariyubatse man caho twari ibi vyiwanje je nkavuga ati yo ni nkuko abana bo mu Burundi bava mu inoti bababwira ati don't dream ati wihende urumva rero je nari mfise iyo ngorane yuko ufise capacité yo kudreaminga biragoye ko abantu baguhagarika wofuma Nonega DJ yala ndasa akabazo kamwe bazi wombara nkakubaza mu cibaro ciwawe kuri uwo mutumire komira abantu bose bagomba kubaza ikibazo DJ mubaza avec respect barahawe ikaze nego kandi akubaza wowe waraye muri diaspora nego none ivyatumye
uvuga ati singomba gukurikirana ibikorwa nama nkora a distance reka ngenda vyirabire woba warahuye n'abantu bagenda bakubesha canke ntiwahuye nabo En fait, mbese wewe birasobanuka yuko ufite umutima wowe w'urukundo uri muri Matrix, uri muri Matrix ikintu different. Marco Mix washobora kubaza ikibazo hama tukabandanya ikiganiro uzobugize neza mu vyubahiro vyawe. Ya mbwa hera macro hera igituma ashaka kwishyura. Je igituma natashe nikora covid monana. Covid boîte zari zugaye Canada. Candigurira umuduga wo gutwara taxi. Urumva? Ndiko ndatwara taxi nkavuga ati yo iyi myaka yose navuze ati yo nzotaha mu Burundi nkora ikintu kizofasha abajene. Urumva jewe sinaronsa ku gahengwe ndazi yuko umwana afite talent bihera ariko agwana n'umuvyeyi kugira ashobore kubikora. Urumva? Surtout ava muri situation nk'iyi wanjiri un peu plus stable. Urumva? Ukasanga mu Burundi turabuze iyo pepite yo dutwara kure nkavuga ati rero je ko ndabishoboye reka ngende candagurisha umuduga wanje urazi ushatse December yateye imbere ngomba mbe broke. c'est bon mon frère let's go hama Amashuri menshi ari international hanyuma harageze igihe urabyumva harageze igihe abapromota ntibatahura icari c'umu DJ ushatse kera aba artiste nta valeur bari bafise ntavuze nabi gushika ntangure kwiyemeza ama jenga shanza ngaho ngo shaka $2000 bakavuga ati none uri David Guetta avuga ati ni David Guetta ndinze ndonka abafana ndinze nza muri Belgique nkagira 600 personnes hanyuma bakagundana bakabura naho baja urumva ushaka iki bigaca bihera amaso menshi je narayikorera naramagara umuntu muri Sweden ati amahera nayabitse ahubwo reka shire mwayi wanje dusangire so je personnellement amasho yose maze gukora international seulement 20% narinjije amahera urazi gituma kuko sinarinzi yuko abarundi batari prêt muga sinahagarika kubikora kwa navuga ati un certain moment bazoba prêt urumva je amasho yanje ya mbere abantu baravuga ati umwana wo mu boss aturisha ku mwaho gute nkavuga ati none kibanza bakimpaye kwa gusa nuri indege ya gusa mugabo bakaza baruwishije ama Range Rover man baruwishije ama Mercedes nkavuga uvuye ukazi baruwishije Range Rover Mercedes uranse kuriha $20 ku mwango ho warasaza ahubwo abarundi bari kwe nuko from okay ari akantu wacishije muvuga ati watashe mu Burundi mu gihe ca covid ariko ari n'ayandi makuru twaronse ku bantu novuga bari bahafi bawo muri Canada bavuga yuko reka ndakubarira ikintu kimwe abantu bo kugira yuko jewe abantu bo kugira yuko sabwaheze ngo kubera ingorane nagize muri Canada canke iki urabareka bavuge ingenda kureka passport canadienne sinabwaheze ikibazo sinzi ko wamenye ikibazo nashatse kubaza sebwaheze ikibazo none ndakubaza shatse kuja muri Canada nojayo maji uravyumva gusa nashaka ubitangire ko umuco nko ku bakunzi bawe bamenya ati DJ Business abivuga kuki abivuga kwibi urumva je personnellement gutera imbere namaze imyaka Genius yego sorry gato ya Marco Mix ingato Genius wowe waduhaye ijambo cya Genius reka twisanze no nahaye ijambo umutumire turasangira mbaza nacu mbaza wavyumvise Genius namurendera ngo ati Marco Mix mamahoro reka twisanzure urubuga ni gwawe reka duhana amajambo so ikintu kimwe ga DJ wo mu diaspora icatumye ko nubundi ndibaza ko ibikorwa vy'iwawe wamubikora kuva ukiri no mu mahanga icatumye uvuga ngo reka ngende bikurikirane hafi ni giki hoba warahemukiwe hari abantu baba bakuvuze nabi batagushimiye hari abantu bakoresha amafaranga ico batayagusabiye hewe nakwishuye yuko wowe uri muri Matrix itariyo nakubariye ati jewe Matrix yiwanje
yari personnel natashe personnellement ko nashaka gufasha abajene bo mu corona Burundi personnellement. Corona yarabitumye kubera umuntu nkanje amenyereye kuba ari mu bantu byaranteye depression kuguma nugaranye mu nzu. Urumva no kugura uwo muduga wo gukora taxi ariko byananiye guma nicaye mu nzu n'amahera ariko arahera muri compte nkavuga ati none boîte zizokugura ryari. Umenyereye abantu ukaguma wicaye mu nzu ugatangura kwiyumvira byinshi ugasanga mu ijoro kugira none nega DJ sorry gatoya Marco Messi ikibazo kimwe cyari gihagije mureka abanza kwishura abanza heze ndakwishura gatoyi my point is this bana uraba deprime man ugatangura kwiyumvira ibintu nabi ugasanga mu ijoro bigufata isaha imwe kugira uryame je kuva ntashi mu Burundi nshitse mu gitanda ca ntoritiro mugaje ndi muri Canada se muri covid uya ntoritiro jewe eri ngwano mugari katuduge ku jambo genius yambaye import mugabe ikintu kimwe nimba atari ba Marco Mex reka banze nyishuro kibazo n'abajije sorry bro niraba Marco neza jewe ntangorane ya business je mfise muri Canada kuko deja je sinkorana n'abarundi my nigga comtere sinzi kurabibona n'umu partenaire wanje yitwa Waklex w'umu DJ ari Canada dukorana n'aba West Africa kandi sikorana nashaka gukorana n'abarundi canke abanyarwanda ni juste kubera un certain moment uvuye mu Burundi ugaca ugenda gukorana n'abarundi hariya tu n'apprends rien du tout man kuko de toute manière mutama wanje yakunda kuntwenza ati waje kugwino rero je sinagiye muri Canada kugira mbu Murundi je sinkorana n'abarundi je aba partenaire benshi sasa nifitiye n'aba Nigerian ikintu kimwe DJ Marco Mix ngendo ngo ikiganiro ngira gatoye mugabo mbaza mugabo tugende ku murongo mu gihe umuntu ataramuye ijambo vraiment abashe kwanza kubahiriza abandi bantu dufite ukuntu tuba twateguye ikiganiro zo kugeze reka ndingana na kimwe turafise umwanya arashobora kusanzura mu nyuma kuko ndiko nkora ibintu biri ku murongo kandi hari abantu baba ariko bararecordinga so yo hagima yajama ibindi bibazo bitari ku murongo navyo nanyine okay azobagize neza abitubahiriyemo waruvuze yuko muri covid yuko amaboîte yugaye wabashije gukora igitaximene muri Canada wabigikoze igihe kingana gute cyari ibintu by'ama 9 mois kandi wazi n'igitwengeje sinavuye mu muziki complètement kuko hariyo competition ariko iraba mu Rwanda hari umukobwa yitwa Jasmine abantu benshi ntibamuzi hariho competition yo kuririmba uyo mukobwa yaratsinze Ish Kevin mu Rwanda nije nayo na mu managinga muri uyo mwanya ntwara taxi wari ku managinga nde muri ico gihe uyo mukobwa yitwa Jasmine yari umunyarwanda yatsinze competition hanyuma bacasanga iyo competition mahera abajama bayipanze barayariye amahera abazungu bari barungitse yo gutsinda hanyuma ndavuga ati yo birababaje nta kundi muga je taxi nayikoze umwanya utari muto kandi n'ikintu cyari gitwengeje nkitangura taxi umuntu yarinjira mu muduga ambitious ngavuga ati ntangura kugira taxi yinjya kuko taxi y'abantu yari itanguye kuntera ingorane maji nari mu taxi mene winjya natwara injya ku muntu nka dodora nkaca ngenda urumva kuko gutwara abantu gamaji umuntu yarinjira mu muduga ati ambitious uzigaye twara taxi bivaniza wari ufise rega jewe utawa narakora amasoirée y'abazungu amasoirée y'aba Ivory Coast Côte d'Ivoire aba Malien aba Beninois so tuvuge uri kurakora taxi kenshi cha impande y'ama université ibiki rero binje mu muduga nacavuga ati ndakese birahaye urumva bica bihera je ntwara injya manega namaze nka 5 mois ntwara injya byari bimpana amahoro naratora inyama delivery nakora delivery from okay sanze nzi yuko wakoranye na Ish Kevin eske ho bari abandi baririmbyi b'abanyarwanda mwa mwarakoranye nabo ba managing rega Ish Kevin il est moitié burundais mais bon jewe nkorana n'aba artiste benshi n'ubu si bose nshira ku kibuga kuko ntariko ndashira mu inoti rya vrai sishaka ko baca babona umenga nakoze ibintu wa moitié urumva bagati wewe nagushikanya ahantu heza niho nca ndakuvuga yuko ndiko ndagufasha mais sinon je n'ubu ndiko nkorana n'aba artiste nka Seti urumva ariyo n'aba Canadian n'aba
n'iryari ubona ko wamaze gushikana umusitari canke umuririmbyi muriko murakorana ku rwego rwiza ku buryo uvuga ati uyu niwe ndiko ndamanaginga. Bon, December uravye nta mwanya vyafashe kubera video ya mbere yakoze niko abantu batayibuka yabaye un peu viral. Hama video ya kabiri icibi puf ingorane viral isi yose yari kwiramamagara urumva. Rero ujya naca ntegezwa kumuclaiminga direct ati uyo ni Rwanda ahubwo mugende buhoro urumva. Me byose biva kuri rythme y'umu artiste kuko aba artiste benshi ngaha ntibari prêt yukureka umuntu nkanje ndabakarire kiretse mfise nk'aka Grammy ngaha aka Oscar urumva. Abarundi n'abanyarwanda kubakarira si ibintu bashoboye kweri. Usanzwe ukarira aba artiste musanzwe mukorana cyane. ubakarira mu buhe buryo? Bon, jewe nanateye imbere mu muziki atana kimwe gihari maji. Numva byose warabigwanira. Information, ikibanza, abantu. Ana, ibintu byose yari komba. Ubu kameme hariho a minimum, hariho na social media igufasha kuronka abakiriya, uzi kuronka kugira branding. So, aba artiste ntibashobora gutahura yuko ngoma mvuge akantu kari bizarre kandi muri hangana. Nk'ubu tuvuge nka Dramati na Fernando. Bavuye ahantu hatoroshe nk'abajya rero ntukeneye kubakarira cyane. Mbwa nk'umwana ava mu giti usanga ari abantu bafyina cyane man, usanga ari abantu bafyina gose. Jewe igituma ntari mfise droit yo gufyina niko ramutama wanje canke mbere wanje bari bakara bari exagera mu gukara urumva. Sinzi n'ukuntu nobisigura vraiment wambeshe vraiment urumva. Umuririmbyi wa mbere watangiye kumanaginga yarinde? Ujya ririmba muraho nimba ntamwibagiye izina. Yeah, Kids from Kigali. Yeah, Kids from Kigali. That's fine. Gute petit frère Mogenez Daddy Wizzy imbere cyane petit frère sasa vraiment nasarishije mugabo reka bana n'ubu nyene December bagoma mu posting kuri NWE mu boss wa NWE yariko arantelefona ati yo nkaguma ndaba live nkavuga abajaba baranyica ndaki gusa rero NWE kugira bagupostinge ni $4000 December mu postinga gratuit makora badukunze. Rero iyumvira umuntu akuvugisha ahantu bagupostingishe $4000 bica bigorana cyane kumukura. Biragorana ugira gute urumva. Oya warabakari Yeah, Gerard, Daniel. Ahubwo ijwi ryiwe rirarenze. Bon, ntakiri muri label mugano baracari petit frère wanje urumva kandi ni decision yiwe personnel urumva. C'est pas ngo naramwirukanye ngo twarashwanye ntakiri muri label ye yahora arimo vraiment yahora arimwo. Hanyuma hari abantu bamwe bataratera imbere na claimings ko nabona potentiel yabo. Dirad ni umuhungu ari presentable mu maso afise imishatsi nk'aba Ethiopian ari umurundi akaririmba neza agaca bana mugufi agatamba neza urumva n'umuntu yoroshe muri marketing urumva. Rero navuga atakanye kazofatisha umunsi iyo mishatsi yabaye viral rimwe na rimwe urumva. So hari bamwe na claimings bataratera imbere Dirad yarimwo kandi j'étais vraiment fier de ça. Gusa nyene haragera igihe usanga pressure y'umu artiste uri muri label ukabona December ko atera mukavuga ati bon ntari muri label ndashobora kufocusinga ntagoma mbona ivyo bintu. Hari abantu bitorohera kuba uri muri label
ugasanga umwe ariko aratera imbere kurusha uyundi cyangwa urashobora no gusanga ari ibindi kuko pressure man pressure ni pressure murabyumva rero pressure harabisaba ndavuga nka grand frère nta kibazo kandi umwanguruguruye karibu anytime ndamufasha cyane n'ubu ndacyari ko ndamufasha umunsi umwe uzogende mu ba followers biwe urabe kutabona producer wa Omale producer wa David asigaye amufollowinga ariko arafatisha amaneka hama nkuko twabonye December projet yo gufatana na December muba mwarahuye gute sha December je naje mu Burundi nzanye Ishkeven muri uyo mwanya nari managinga Ishkeven urumva jewe ni mu business partner wanje c'est pas 2020 ndibatse urumva jewe ni mu business partner wanje twaravuze ati yo dutanguye muziki ntitutangure tutazi ivyo turimo so twatanguye kuja Nigeria hanyuma tubonana n'umu manager wa Wizkid tuca dutanga $3000 kugira tubone muri meeting urumva kugira mubonane umu grand frère vraiment umu grand frère ariko aramfasha si même pas de la famille umuntu twahujije gutya amaraso avuga ati bro je nafise inoti kandi mbona uciye ubwenge ikintu gikenewe ugira umurundi aduge kuri niveau international ni iki navuga ati mon frère ni inoti ifadika ko jewe nararonka utwo tunoti dukeyi $5000 ngaha 10000 mugabo ndakubwira ati ndamaze kuronka $30000 gutya jamais rero ndamubwiza ukuri ati inoti rya vrai apana blague inoti rya vrai umva naye ma meeting aba Nigeria bariyemera udatanze igiturire c'est sûr ko ushitse muri label ambitious family kandi warishe bro warishe for meeting kandi akakwita family urumva kandi ukiyakira turagira meeting n'uyo mu manager wa Wizkid aratubwira ati twe nuko twateye imbere hamasha twimvira ati tutangure mu Rwanda kora hafise momentum kora le but d'abord iyo meeting mari mugiye kuyaga ibijanye n'iki asha nkuko navuze ati ukuntu bateje imbere umuziki Nigeria twege twobigenza gute mu Burundi mwatanze $3000 kugira muhure n'umuntu atari collabo mugiye gusaba ahubwo mugiye kweshanja amayidi sit down okay tubandanye so meeting yari ikomeye cyane shora no kubesha ndavyiba nkitaha mu Burundi nkayiposta kuri story nararonse ama views menshi bimana umujamari kumwe n'uyo mu manager gute uravyumva ikintu no kugira nuko twashe dutangura rero Kigali kora Kigali yari ifise momentum kuko le but yo gutangura label nukorekana yuko ufise formule kandi formule fonctionne kandi kenshi biragoye yuko formule fonctionna ahantu ata momentum ihari mugari kare ndakwereka ukuntu Imana igutwenza uragiye gutangurira Kigali ni umupeti w'umurundi aciye gutwara Sony Music December ni wamurondeye cyane niwe yakurondeye urumva nari managinga Ishkeven turaza mu Burundi tugejeje gukora trapish yari ibintu by'ibisazi legendary shit urumva Kigali bakunda kuzana ba Omale bande hariho ba Ishkeven ngaho na ba Mike Kayihura ntibigire baba bookinga kuri stage nini je bikamba bazamanye nkavuga ati none twokora iki nk'aba jeune ndahamagara mu promoter wa mbere Kigali yitwa Bruce Ntora ati yo G-show shora kuyikora without you dukore show y'aba jeune tuyite gute turabiraba tubona umupeti yitwa Ishkeven ngo amakosi yose nakoze ya uyo mupeti yo nyene hanyuma yarafise akantu kitwa trapish tuvuga ati rero concert tuyite trapish kandi rero Imana iradufasha yari concert ya mbere after the covid twari twiteze abantu 2500 personnes mais bon show iragenda neza turaza mu Burundi turafata indege turaza hanyuma ebana December turandikira ati bro ndagukeneye muri studio bunyene ndakorere hit urumva hanyuma December yamaze kuba viral naka beat yari yakoze kaninde so bica biratuma je mvuga ati bro mbona umpeta setanaka tugende yewe nshitse muri studio ahantu mukinani yansanga dala beat na December abana umenga bafise 15 ans mugabo bazi gukora ama logiciel yose ibintu byose nkavuga ati ibindi biki cyane nzi ngo ntashe mu Burundi kubigisha urumva sanga ba ibintu by'ibisazi
ushatse ishkeve n'umuntu kameme yemera uravyumva n'umuntu yemera cyane mugabo tellement ba December bari talented yarabasidere kuko n'umuntu kameme yari ahantu si tu es la plus grosse personnalité quelque part usanga kenshi ari uri kuravuga rero ishe yageze ahantu kenshi usanga ari ariko aratera inkuru ngo ari impande ya ba December kenshi yabanumye ko yaravuga ati none ibi n'abana ariko barakora n'ibiki uravyumva rero ngiye gutaha Jonas suramujambo cyangwa ntibitura Ninge gato mbere sorry gatoya Marco ati ngiye gutaha December yaraje gusingira ish indirimbo yitwa Maye tugiye gutaha December aravuga ati hewe imbere yo kugenda je hari akanashaka gukinira amanje ndaririmba ku ruhande Mahlesh urumva ndavuga bon ndarushe mugabo vazi reka turabe ko kameme ish umuntu yoroshe kugira mukora indirimbo ebana n'ikintu kameme ifo kuba muri serious twari turushe cyane vraiment twari turushe aradukiniye izo ndirimbo turavuga iti ibintu nibiki mbwa ndavuga ati ewe ish Kevin aradzimbye ubu nyene zimse amahera yo gufasha December turisubira inyuma na ish turi Kigali je na ish ari ahantu tutahujije ndavuga ati ish ana jendi wa care nitwaguma dukubitana imitwe reka ntitwice ubugenzi bwacu we kora gutya je nkore gutya mbwa kameme tugume turabagenzi n'ubu turacayaga urumva turacakora so n'indirimbo yiwe yanyuma aje gusora ni Dala Beats yayikoze ujya mu producer wanje hanyuma avuye muri label yanje turavuga ati kaga peti numva mu Burundi man reka ndabe hanyuma ndande turayaga arambara ati je ndakora n'ama freestyle ku ruhande ndavuga ati bro nta kibazo ya ipostinga freestyle ya mbere ntiyashiraho face yiwe iracari ko n'ubu iraba a minimum de viral gusa abantu ntayo bibuka kuko babonye nge ya kabiri yaciye bisatse iyo ya mbere yafuye kuyikora umuproducer wa Rema aramufollowing aramudieminga umuproducer wa Davido umumanager wa Davido ati none ibi bintu nibiki peti yangu video ikurikira no gushamo mu maso yari December ndavuga ati December urazi rero namba ari ivyo video ya kabiri je nza kuyifatira rero nico gituma muri video ya kabiri ivyo mwabishitse ko ata promotion mwigeze muri ha iri international DJ Ambition sorry gato ya Marco Mix please organique byari organique mon ami en fait yuko ari ibintu by'amateka indirimbo mwarashize ku rubuga ubwo nyene cishikira abo bandi bantu bose wari kuravuga n'igitwengeje abantu bashobora December gitangura kuririmba aravuga ati ngo December narimba mu Kirundi ngo no Nigeria nkavuga ati no umuririmbyi ifo kumupusa mu kintazi d'abord umuririmbyi ari wese nawe baririmba igiswahili je umuririmbyi ari wese no mu managing dufata tugakora ama freestyle mugabe kero kimwe online ambitious Genius yakora ariko nuwa umutwe kubesha ariko akubesha kuko wazi gitoma ariko guhanura gusuzugura abo guteje imbere oya ariko Marco Mix ndasavye urakunda guturira inzuma Marco urakunda umuriro Marco Mix please no have vanga ibintu ntabwo ari byo turimo ambitious bwira ngo abantu mwamyutse na Marco Mix tine mwamfashije atari mwamponze bisobanura abo bantu bose bamyutse Marco Mix mukanya raza kubona ingaruka zo kumyutinga Marco Mix okay sawa dumanya tuganire uzobwize neza sasa mbe nari mizere so umuririmbyi ndamufashe turamubwira ati dukore freestyle iyo freestyle tuyishize online umuziki bavyita frequence rero umuririmbyi ashize freestyle online frequence ikikubwira ati umuririmbyi nahaja rero frequence ya December nijya mwabonye ni direct but frequence yiwe yacimubwira ati wewe ni international urabyumva wowe usohoye indirimbo
hanyuma ikaguma iri mu Burundi umenye rero ko ari ivyo nyene ahubwo ukeneye gutrava kubera hariho Messi adakeneye kuja muri gym hariho na Cristiano Ronaldo atagiye muri gym niyo nagerageza Messi rero hariho naturere hariho no kuja muri gym rero December ni naturere mona December ni naturere kweli rero c'est ça December baravuga ati ngo nagora ibi ntakora ibi je ngavuga ati akora iki mwe nimubona frequency yiwe ko ari iyo nyene akora ivyo nyene ariko arakora n'ivyo nyene nta yindi frequency uravyumva rero umuririmbyi je wese mfashe nuko ntimuzobona ajya ama freestyle muyumvire ngo niki ajya ama freestyle amufasha no gutora frequency yiwe akamenya ahakwiye kuja c'est quoi sa valeur rero yumvire December freestyle zibiri Sony Music none ndakubaza abantu batari babizi eske December kuri no mwanya uba umumanaginga uri wenyene canke hari abandi bantu mufadikanije mu managing niho Worklex hariho nujya mu boss nyene afise akorera muri Sony Music hanyuma ku ruhande afise the biggest page y'abanyafrika kuri Instagram yitwa NWE iyo mujama akora muri Sony niko kazi kiwe hama ku ruhande afise na business yitwa NWE akorera muri Sony canke tuvuge yuko nuzenya December yoba ari under contract na Sony canke n'umuntu abakorera muri Sony gusa yemeye kumufasha ku ruhande ariko ntabwo biri muri Sony ari under contract kuri jail partnership na Sony NWE okay ni frequency yiwe maneka ni frequency yiwe wana ikintu kiryoshe na December uravye ijya colors kuntu yabaye ana ngoma gucokoza abarundi ati ngo December akora ama video mato yagiye kuri colors kore rya video ya uransaza iri simple uravyumva imagine gushika n'ubu bari ngaha biyumvira yuko December nivo ariko ibintu tegezwa kuriha vy'ama Spotify vy'ama playlist nibiki je no prefera ko investisa muri ivyo kurusha ko investisa amahera menshi muri video amahera ya video n'ivyo bindi akazoboneka alhamdulillah mugabo jewe kuyumvira yuko notangura kubaka inzu nja kuri toiture ariko ndisipoze gutangura kuri fondation rero nico ni networking ni guspendinga amahera mu bintu bituma uboneka nk'umuntu w'akamaro uko uravye uyo muntu akora muri colors yarabonye video kuri YouTube atana audio irimo just video wow ariko abona ya plage yo mu Burundi ya mazi mu Burundi jya ubona muri ransaza ati wow c'est beau click hit uyu mupeti ninde en plus bari bafise kuza muri Kenya kuko baraja muri Nigeria bakaja muri Kenya baja mu bihugu biri bien organize hageze umuziki kuri même politique umva na ministre w'umuziki ibintu byose babipanze neza niho baje rero bari bagiye Nigeria bari baje Kenya hanyuma baravuga ati turakeneye guhamagara abantu bari hafi na hafi uyo mukobwa akora muri Colors ati yo ari agapeti natoye man gateye ubwoba kitwa December uravyumva hanyuma baratwandikira bica bituma na Sony Music iryoherwa kwiyumvira ko Sony Music ifise connection ya Colors kandi Colors kora bakomeye na Sony Music barashobora kuyankira rero kwiyumvira ko December yayironse wenyene ijya opportunité ivyari ibintu biteye ubwoba na Sony Music yaciye du telefone ati yo itike y'indege turayiriha ihoteli byose ahubwo mugende kuri aeroport nyaruka urumva kuko kameme Colors n'ibintu vraiment bakubwira ati uzojako mu minsi 3 dushikire ufilme kandi bari base muri Allemagne rero iyo baje muri Afrika kenshi nti abanyafrika bajako nkujya Oxlade kulosa iyo baje muri Afrika rero bakubwiye ati nyaruka turi muri South Africa uri indege ubure kunyaruka amaneka kandi bakurihira itike y'indege mugabo ikintu nabonye umubosi wa Colors yabonye vyahaye mupeta ava muri ghetto arayiriha urumva vyahaye nyine vyahaye hanyuma n'ikintu kiryoshe Colors ni YouTube ishaka abaririmbyi benshi hama rimwe na rimwe hakabuye mu buririmbyi aba viral rero ntibaba bashaka umuririmbyi akomeye cyane gusa baba bashaka n'abaririmbyi batazwi
juste au cas où bashobora gukora kulosa urumva so December niyo mana yiwe kaza ka video mm. 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 Yego. Yego. nta reka yenda kubarira inzu uriko urayubaka ntirajamwo abapangayi so ntiharagera ko December atangura kuzana iyo profit kiretse aciye aba automatique je nambwira aba artiste usohoye indirimbo ugaca uba Drake uri Drake mugu usohoye indirimbo ntube Drake umenya aho uri je na lebo yanje yitwa les pieds sur terre down to earth ati gumana amaguru hasi niko lebo yanje yitwa kuko udafise umutwe hasi ntuze kumbarira ati ngo abantu baranyemera muri quartier none muri quartier bidufasha iki muravyumva tije ntaco bimbariye utari kurambarira yuko uri kwaronka contrat international uravyumva uri kwaronka umu avocat uri kwaronka umu publicist uri kwaronka ifuarete rero December ni imana yiwe barabonye kajya ka video yitwa ngo ni Karenze hanyuma ati we uyo nyene niwe dushaka rero December ni imana kujya nyine ubona ba viral ni imana harimo na talent yiwe muga harimo ni imana bya bindi nababwiye ati gukundwa ni ibintu utashobora kugura monami tu peux pas acheter ça hama ambitious ugereranije nka December n'umuririmbyi tuvuga ko no mwanya ari ku rwego rwiza akurikirana n'abakunzi b'umuziki wo mu Burundi ndetse n'abari hanze baramukurikirana kandi cyane gose ku rugero rushimishije eske mu bijanye n'imibereho ya buri munsi yoba ari wewe usanzwe umukurikirana tuvuge mu bintu bya déplacement ibiki n'ibiki byo bimeze gute n'ubundi rega niko kazi uravye bijya bintu element amazemwe imisi birabikwereka uravyumva ati yo rege twararisha ibi bintu kuko amahera agaruka urumva coach Gaël hajya ntapfa kwinvestisa mu artiste ikiza umu artiste ateye imbere umu manager arafungura mugo umu artiste ataratera imbere cyane biragoye ugereranyije nk'amafaranga wo gukoresha kuri oba udepansa kuri December like nko ku kwezi yoba ari nkangahe bon ni ibintu vraiment ntashobora kuvuga comme tel mbwa uvuga ati bon ntibiri munsi ya $400 ou $300 ku kwezi yego ntagiye en detail utagiye en detail okay bon hariho gutinya kumvugisha hariho kwiyumvira ati bon twe twamaze kumenyera ibikora abarundi kameme barakunda routine ko kumbarira ati December muri iyi generation nshasha niwe wonyene amaze gukora show yiwe uri wenyene sinzi ko mwayibonye arena abantu igihumbi urumva kumbarira ati December ntarafatisha ntaragira agaca akora show ari wenyene kuri postere n'aba Waklex n'abandi mugabo the headliner ni December agashaza nabajya abantu ça prouve que voilà quoi arashobora gukora amashow hanyuma jewe sishobora gusaba amahera atajanye na market yo mu Burundi siyo nosaba mu Rwanda siyo nosaba muri Canada uravyumva ahantu hose njenjana na market sinzi kurabona n'amakermesse turayakora so ntiwombara ati ngiye ubwira kermesse 5000 kiretse yari mbe yitwa gute Cubahiro ntumbaze bahe etage
umva ni melange ya byinshi man canke bakiyumvira ngo ndagara ou je sais pas quoi hanyuma kugara man ni clôture uravyumva umuntu atagara c'est son problème utagara abantu Usa- bazokurira usanzwe ubizi kugara. mugabo singara muri business Okay. ndi umuntu yicisha bugufi cyane nibaza ko Daddy Wizi anzi kuva kera kameme urumva so sindi umuntu je ni n'umurasta man ntumbone narakuye amadrede yanje ndacari umurasta mu mutima cyane va Hama na lebo yanje yitwa Down to Earth ama ambitious kuno mwanya wewe nko guha urugero rw'aba promoter bo mu Burundi akavuga ati mu ba promoter batanu ba mbere tuvuga ati ambitious hamwe na Nuzenya na DJ Pole PCK tugashiramo na Dininda ngiro umuzi. urumva biragoye PCK atamwiye umva kufata Pola No, ikibazo sinabwaheze ikibazo wo kwishira mu kibanza cya kanga cyangwa wo batondeka gutuvuga ati jewe uwa mbere n'uyu wa kabiri n'uyu wa gatatu n'uyu muri classement. bon je sino kubesha classement ntibaho komtere gusa turabizi ubukomeye n'ubudakomeye bon Pola ntegezwa kuja hejuru burya no mu grand frère wacu nibaza ko Pola ariwe muntu wa mbere mu Burundi yavuze ati genda bitahura aya mabwate n'aya mabwate ashaka guhemba nk'aba DJ batoyi je canda guha inoti iyo kwera je uri David Guetta aravyumva rero urya muntu hari Okay. ujya je nawe twoshwana ntavyo mwupfa mwaramenye je ndamwubaha cane urumva ndamwubaha cane afise respect urumva c'est vrai yuko umusaza ashobora gushavura ugasanga yavuze nabi mugabo umuvyeyi yagukariye akwitwa wambwawe ati wewe narakureze naraguteruye narakurihiye amakareso n'ibiki urumva ashatse kuvuga ati njya n'umuntu ubaha cane hanyuma jewe personnellement igituma no kwishira mu vya kabiri nuko non seulement ndakora ibirori mu Burundi muga ndabikora no mu bindi bihugu ko abantu ntibantumira naravyikorera uravyumva bon barantumira bakambwira ati yo abarundi n'abanyarwanda turahari muri Dallas twakubonye Belgique ingo me kora abantu batampa amahera kwiye vyahera ndavyikoreye gaca mfata nkamara 3-4 mois ndiko ndakora amahera nkayabika gaca nkora show canke nkagira imana nkagira abagenzi bafise akazi keza muri Canada bakambwira ati bro genda ukore tugenda Okay. Hari umupromoter dufise mu myaka ibiri heze muri Europe yahoze abikora neza itwa JC. Muba mwaramumenye canke muba mwaramenye hariho JC hariho Igor hariho promoter Paxson niko yitwa Paxson nihenze na Paxson Hawenzi. Jesse ko imyaka ibiri gusa manera kumurora man. No. Navuze ati mu myaka ibiri heze. Non, c'est pas mu myaka ibiri heze. Non, pas du tout. JC ni wakera man Navuze ati ntavyo bazi man baraza navuze ati mu myaka ibiri heze ko ntavyo agikora yavuze yuko atavyo agikora JC twaswe gukorana kenshi ushatse man depuis longtemps depuis 2000 combien même 2000 ego JC ni wakera kandi JC aba arazi arimwo n'umuntu n'umu intellectuel man habuze gatoya kugirire tableau yabipanze byose ya impamvu navuze ati mu myaka ibiri yakoze ibiteramo bikomeye cyane muri za Europe nuko ari yaherukira kubikora mugabo wubambaje abari mu Burundi canke abari international aba promoter bose hamwe muri rusange bose hamwe muri rusange ni navuze ati umuntu umurundi wese afise secteur yiyo yumva sinomenya umuntu ari muri Swede sinomenya uyu ikintu novuga je ngaha mu Burundi urumva bo bashaka kutubwira kuri bajya anyu usanzuzi wewe jena nakubwiye ati Pola hanyuma jewe hanyuma aba promoter b'umuziki je aba promoting Burundi umukubito na Siren TV ubunye je nabashiramo umunani bajya n'abantu nubaha cyane kandi nkunda gose vraiment umukubito Siren TV. Okay, thank you. Hama kuri iki kibazo uvuze DJ Pole cyo nibuka kuri ibibazo bimaze iminsi biriko biraba bya DJ Pole amwe n'abakiri kuna Double J saga yo yabaye yose usanzwe uyizi wewe nka DJ Ambitious nk'umuntu asanzwe akurikirana umuziki w'u Burundi bijya bintu wewe ubivuga kwihe
je personnellement byarambabaje kuko aba artiste ndabakunda cyane hanyuma nca nkunda na Paula murabyumva so abantu kwiyumvira yuko Paula bavuga ngo ati ngo twomwubaha ngo kubera amahera ce serait la mauvaise raison yo kumwubaha mukwiye kumwubaha kubera akora amasacrifice ateye ubwoba nkuko navuze je Paula turamaze gushwana rimwe kabiri muga nta n'umwe yobimenya kuko nta wambura impuzu mu OG bihera umu OG atawe umusonera hanyuma Double J niyo yawe umu OG ntabwo uzomusonera ukurikira Double J azomu OG ntibamusonere bica biba rotation yo kudasonerana gusa nta kindi bro uravyumva so je personnellement tuvuge ba Double J n'abakiriku bace basohora iyo ndirimbo batahujije na Paula gaca yikurako cyeno ndabihereraho nyine uretse nuko jewe ari indirimbo Paula yoba yafashije gukora canke iyo barimwo no manza kumusaba uruhusha gusa abantu bose ntibayibona kimwe kandi n'ikindi kintu hariho ibintu muri Afrika biteye ubwoba vyitwa gupfa nk'umugabo rero gupfa nk'umugabo vyishe benshi kuko ntubupfuye nk'umugabo utashobora kubona ukuri ukamenya ko katikorosi je nihenze ndasaba ikigongwe nihenze ndabarira umuntu sorry uravyumva rero utugumugira mu bintu kora bamaze kubitangura urashobora gusanga ari amaso mugabe bijye bizohera kuko Paula ndiramuzi apana ngo indirimbo isubire online kuko umuntu wamaze kumukomeretsa c'est compliqué mais kuvuga ati bosubirana bakicarana bakayaga bigahera je nibaza yuko bizoba vuba kuko hari aba artiste menshi bateye imbere exemple ya mbere peut-être nawe mwomenya ni Waka Flocka n'umupeti w'umugangster wo muri Amerika ubunye mwumvise ni mu intellectuel avuga ibintu biri sophistiqué rero birafata umwanya kugira umuntu ave muri situation imeze nabi atahure rero je personnellement Double J na Kiriku ndamukunda rwose habayemo kudatahura no kudasonera kudasonera baramusoneye gusa c'est juste que baciye bakomereka nabo nyene rero uri muri faiblesse yuko umuntu akurusha n'inguvu uri umurundi hari ukuntu abarundi bakunda guturira amapon jewe cyakwikanga ko umuntu ndashobora kugira 360 nta namwe nagiye nuga ibintu nabi nguyo JC nakubwire n'ubu turashobora kuyaga bikajyo kuko twahejeje dusoneranye naho tutuba twumvikanye ukuntu twogikoze rero jewe sinturira pont iri imbere ngo sinturira pont iri inyuma ngo kweri iri imbere iri nini kuko iyi imbere ihaye ntushobora no gusubira inyuma muga mu Burundi ikintu cyambere bashoboye no guturira pont ebana uranyibabuze jewe ndaturiye kandi umukene ndaturiye pont rero bigaca byanka kuja bukamona uravyumva je personnellement Double J na Kiriku nkuko nakunda bavuga ndabakunda gose ndakunda Kiriku ko Kiriku yambaye umupira wanditse ko December ngahe inyuma tani mwe yabimusavye man uravyumva yari byari binateye ubwoba biraba viral akeza point man je Kiriku ndamukunda gose Double J ndamukunda Double J afite ijwi riteye ubwoba urumva riteye ubwoba mais ça ne veut pas dire yuko just nitinya man ikintu je novuga ngaha n'ikintu no babwira imbere ya face yabo uravyumva je personnellement nibaza yuko bizotora igishu ibintu bibi bizova mu nzira kuko hariho n'ikintu kibabaje mu Burundi memere pays voisin hariho ukuntu umenga umuririmbyi ntiyokora iyindi hit kusanga agumya dadaza kuri iyo hit imwe urumva ukamenga ubunyene niyo ja muri studio akandika iyindi ugasanga bashwanye ibintu bito c'est vrai ko indirimbo ishobora guhindura ubuzima bw'umuntu mugasi nibaza ko indirimbo nahoze ko miliyoni ntavuze nabi yozirusha inguvu vraiment Paula no muntu vraiment man jana umuntu bazi gufata amahera na kuriya ugira organize concert mu Burundi man Jina mazi organize ama concert man Costa Teach gukoresha sino yavuga ateye ubwo kazone mu sponsor akubwiye ati ngo afise indirimbo imwe kamubwira ati brother je ni mu promoter naragiye kwimosha mu Buyenzi ko kina Costa Teach ngiye mu ba boss ko bakina Costa Teach uri kumbarira ibiki je ndazi ko abantu bazoza amakubi yago mwarakoranye na nico kibazo nagomba ndakubaza nyine ko ndabizi yuko mwo mwarayazi na Brarudi undi bodi sinamenya neza ibibayo gusa ivyo mbona ndi kure birababaje
uravyumva kwiyumvira ko Daju make yofata ari $100,000 hanyuma ugaca uriha ijya stage ukariha abaririmbyi bazanana nawe ntibiri munsi ya $25,000 de dépense. Tuvuge rero urafashe $125,000 urayakoresheje kuri Daju. $125,000 yashize mu marundi nyene ushobora gukora amakoncert y'imyaka 3. Ça veut dire yuko jewe ndi umuntu akora muri Braludi mfise $150,000 gutya cyangenda kugenda hajya South Africa amapiano bajya ba focalistique bafata $10,000 ore ugenda kuzana Daju afise Uganda kugira batera imbere batanguye ku ba artiste batoye kuko ugiye kuri Daju ucukurikira Wizkid tuvyumva hama toiture yawe ntayihari alors que hariho aba artiste batoyi benshi rero ntangenda kuri bato hanyuma yasigaye gasha telefona Kigingi Alvin Smith nka telefona December nka telefona yo ngoma nda sponsoring twamamaze rero dukora amashow menshi kuko volume niyo yozana traffic mu Burundi c'est pas le fait de gukora Daju rimwe nta nivyo basubiye kuvuga vyaraheze trace constatige yavumvye kurusha Daju kora ngaje bintu bro what the bomba class bamaze 2 mois bati yo constatige yaduhaye uravyumva rero pour te dire yuko n'ubu nyene uravye ibintu byitwa bright biriko biraba mu Burundi je navuze nabi nta visibilité nta diaspora ariko aravuga bright FM c'est sûr ko bavuga ati twe dukeneye localement kugurisha inzoga mugabo ça ne veut pas dire que tu peux pas faire de l'innovation mugabo bahaye isoko abarundi nyene bamavuga ati bashaka yuko babera ba brand ambassador cyatuvyite yuko aba artiste b'abarundi cyangwa abadanseri b'abarundi ntibaragira ku rwego rwo kubrandinga ikintu runaka igikorwa babahaye. Okay, reka ndakubaza je nkora muri Braludi muri sector bari kibazo ca Braludi muri yo kan cyangwa cyo bari kibazo cy'abantu bahawe isoko la compréhension. Urumva je nkora muri Braludi ikintu ca mbere nogira no guhamagara Kigingi show yawe comedy show tugusponsoringe neza pa mugabo rero ivyo bintu n'abantu bakira bitahura yuko utegezwa guha valeur aux des artistes locaux bana nkabije bintu Paul agerageza gukora ati muca mukora featuring nabo ba artiste nivyo nakunda komteri kuko nta muriro mugabo tuvuga ya makompanya avuze ati aba local rero tubashushe rero nivyo bindi bakora bice bigira valeur mugivyo bintu bakora kuri ubu nyene hakuna valeur Marlesh zero impact zero ikanda kwazi kintu uramaze kubona ko James Sawa followers bake kuri Instagram yanda ndamaze kwibona ngacangira ama concert ari big kubera iki alors que James Sawa followers benshi ni kubera impact maniga abwo ikindi kibazo nagomba mbaze tugende mu rwego sorry gatoya Ishdan mu kibazo cyo kumanaginga eske we nka bisha nirihe banga ubukoresha gusumbya abandi ba manager ku buryo turabona yuko impact nuzenya December yo bageze ko mu mwanya mutoya ni niniya cyane abandi ba manager byo babifira he kuba badashobora gushikana abaririmbyi babo ku rwego December maze kugera ko kuri no mwanya ampisi mu kiringo gitoya cyane je personnellement ikintu no kugira nuko nta nahame bipfira c'est juste que batanonse opportunité yo kuvoyager nkanje ikintu ca mbere umu manager ategezwa kuba afise ni uyonya afise experience kuko n'abatafise experience baratera imbere bro umu manager wa Omar nta na kimwe yarazi urumva nta na kimwe yarazi na gato muga yarateye imbere me je nagize iyo mana y'ikuronka experience kuko bavyita exposure mu Congereza ibintu byose ugenda urabona uri kuravoyager biratuma ngaha mu mutwe waguka rero je personnellement marketing ndayitahura cyane nkuko nakubwiye mfise aba followers bake muga ndakora n'ibintu usanga abantu bavuze 500,000 followers badashoboye uravyumva kubera namaze gutahura rero gutahura ni ikintu kigoye urumva ni ikintu kigoye cyane bavyita experience. Merci beaucoup ari umuntu yari yasavye muri commentaire ati musabire azotuzanire DJ Etienne Abuja amace tuje dutangura duhe ijambo dutangura na JC ego DJ what Etania
Itania. Yo, that's my girl. Jya n'umuntu wanje man. Uje umwe yasohokanye na Joshua Baraka gatowe. Nibaza ko bahebanye. Mais bon, ujya vraiment n'umujama wanje cyane vraiment. Kuri Snap turavugana sana vraiment. Ebana bene abashera gashumba vraiment. Jess no kubesha narakundanye na Miss Uganda for 3 years since kuvyibuka Daddy Wiz. Ravyibuka? Natasha nawe wibuka none twakundanye imyaka 3. Ujya yaratumye menyekana mu bagande cyane gose vraiment. Cyane. Gose. Ya ish don yara ari kibazo ashaka kubaza ashobora Yala kwisanzura. Bruski. Waya nashaka kukubaza Meze neza gahidon. ya meze bien nawe umeze neza. Ngere cyane papa. Nashaka kubaza ati ko mu Burundi wahora bavuga ko ikintu gituma abarinzi badatera imbere ari kubura aba investisseur. Wewe wibaza ko ari ibyo hama si ibyo ari ibyo nk'uwo guha dufate nka $100,000 ati investisse muri December wenyene wibaza ko yakoresha gute kugira ashike ku yindi level? Ewe, tishobora kubesha. Ni ibintu biri très simple mon ami. Non seulement bakeneye amahera, bakeneye équipe. Bakeneye na équipe itahura. Par exemple, jewe abantu nk'ibu umustar tuvyita uko 19 ans baratahura yuko dans le groupe ndi Cristiano Ronaldo. Nibagiye telefone ku meza barayinzanira vyitwa ngo naborewe ushepa kwa cyangwa umuntu ariko aragereza kumfata snap naborewe baca babloka. Urumva karongiyo entourage igatahura yuko c'est toi numéro 1 kuko ingorane n'aba petit benshi usanga bafise umuntu ari ruhande yiwe ashaka kuba numéro 1 nawe nyene. Non, kuba numéro 2 birafise akamaro kuko uravye Facebook yubatswe n'abantu bangahe batandatu kandi bose n'ababillionaire. Microsoft same thing. Apple bose n'ababillionaire. Rero l'important c'est pas être Cristiano Ronaldo. L'important c'est de réussir. Si tu n'es pas Cristiano Ronaldo, ubimenye hakiri kare, umenye kuba backup akomeye. Hari abantu baba millionnaire kuri yisi, bari numero 2. Kwiyumvira ko wamushaka kuba numero 1, bigahera utanateye imbere, c'est une perte de temps. Rero baba bakeneye team, baba bakeneye investissement, baba bakeneye no kubaha aba OG. Iki rero kirabagora. Kwero mu OG yaguha ama information gratuitement. Uravyumva? Jewe nateye imbere kora aba OG. Jewe nk'utuvuge nka JC bwa mbere twayaze, uravyumva? Sinari nzi resume yiwe. Barafata umwanya arayimbwira. Uravyumva turayaga turatera inkuru kandi rero iyo umuntu ariko arakubwira ibintu by'akamaro, tegeza kumwumviriza. Gaca bihe, gasanga naho utamuzi uciye umwubaha ko kameme ntakubwiye ni facts. Rero kubaha aba OG team itahu, apana juste kuronga team itahura que tu es numéro 1. Ça veut dire turakoropa turagira iki umva wewe akazi kawe no kuba umustar. Uravyumva? Hanyuma numéro 4 ni kumenya networking. Hari aba artiste menshi ngaha mu Burundi ubiravye basohoye indirimbo mugabo batabaye big vyahatari mugo usanga ba following abantu 10 kuri Instagram ukaca wiyumvira ati none ndakubaza we no following aba manager bo mu Burundi, following aba manager bo mu Rwanda, following aba manager bo muri Nairobi, following aba manager bo muri Dar es Salaam canke Nigeria. So wewe de nulle part ça va être un miracle. Je gushika n'ubu December hano kunakomeye ndacari ko ndayaga n'abantu bakomeye ugasanga nje nabatanguye. Uravyumva? Uravyumva? Hari umuririmbyi ubunyene yitwa Minzi yakoranye indirimbo na Davido. Nije namwandiki namurati yo raba December man mukora iki? Urumva? Kandi ntibiranacamo neza muga Minzi ari gukora indirimbo ubunyene na Davido. Ubunyene. Muga iyo ntamwandikira byari kucamwe. Rero niyo ningorane man kwimvira aba artiste ngaha hanyi ngo nkurikira 20 personnes avuga ati none gama inega ndakubatse. ati rero gufollowinga abantu 20 personnes canke ariyo n'abafollowing aro usanga afollowinga n'umuntu ugasanga followinga girlfriend wiwe gusa uvyitike. Ewe birandweza ndakubarira ikintu kimwe kuko kwiyumvira yuko n'abartiste muri Nigeria canke muri America nka Drake afollowinga abantu benshi ubu nyine ashatse gukora. Chris Brown yafollowinga abantu benshi aca avuga ati zero. Na Wizkid
ya followinga benshi. Burna Boy ubanza gufollowinga benshi imbere yuko ugira zero man. Upfa kugira zero atanagibubize. ati Ushatse bashaka ntufollowinga kuvuga zero nawe iby'abandi. ukiri kuri zero. Mugabo Wizkid urabona ko atanu following. Mugabo Wizkid agukunza arakuDMinga. Je ndazi umuntu personnellement amaze kuDMinga turi kumwe bro. Umu producer. Uravyumva? Akamwandikira nta numwana followinga Wizkid bro. Muga akaDMinga. Uyu mupeta tamabiti ya wararenze. Uravyumva? Rero iyo niveau ntupfa kuyishikako. Hanyuma ntupfa kubona ivyo abandi basare bakomeye bagira ukibagira niveau uriko. Ça ne fait aucun sens. hama ndafise ikindi kibazo hariho umusito ari muri team yanyu yitwa Big Nas. Ya ko tutariko turabona nawe ibintu vyiwe ibikorwa nta amasong canke iki. Je numvise arenze vraiment Personnellement ujya mukobwa yotuma n'abakobwa mu Burundi canke mu Rwanda canke East Africa bavuga ati yo natwe twobikora kuko uravye imice y'umuziki muri East Africa abakobwa ntibarimwo cane Zuchu iki urumva rero ujya mukobwa afise valeur ikomeye gose mugabo ko ari jeune afise 20 ans bifata umwanya rero ko atora inzira ikintu ukeneye kumenya nuko Era Star yarigeze gupostinga ifoto ariko aravugana na Don Jazzy muri 2018 muri kuravugana muri DM aca atera imbere muri 2020 rero birafata umwanya kiretse nci namarati yo sohora indirimbo nyene za fake ngaha mu Burundi alors que ya fréquence yiwe ari burayi ujya mwana video yiwe ya mbere yagize 200,000 views hanyuma umuproducer wa Apology aranyandikira umuntu wo muri Amerika yitwa Apology aranyandikira ati what the fuck is this urumva umuproducer wa Lil Mozi aba bapeti mugenda kuri YouTube mukaraba bakayandikira ati yo urumva ushatse Big Nas yabaye viral kuri Burundi on the map ndaba telefone ati yo kura kwivyo bintu adafashe video yisukuye mwana ntimu sinanamu managinga bro Burundi on the map aho bari bubahwe barayikuye kuyo video ari video ya mauvaise qualité nta mwana wase n'umwanya kuyibona urumva avuga ati kura kuyo video y'umwana w'u Burundi abanza afate video yisuku yari video yafashwe na telefone ntanagusigurira urumva tanabandikira Burundi on the map ati kura kuyo video nyenda gusavye n'ukuri urumva arambazura mu managinga na mpampa kuvuga ati yego ndabo managinga kurako urumva ndanabishe urumva so je mbashaka abaririmbyi bo mu Burundi tugira un minimum de qualité minimum de respect de soi-même tu vois majambo Big Nas bizoza vraiment nuko mu mwanya kitorera inzira yiwe c'est vrai yuko ya freestyle yiwe ya mbere yaciye aba explosion bigaca bituma agira pressure y'iguca nyarutse ibintu akaba ari iyo pressure je navuze ati je ndayikuye ko banza utora inzira yawe gukora indirimbo nyinshi hanyuma twumvise indirimbo nyinshi ziryoshe zotangura gusohora ushatse n'uwo muri man hari muri label kwera aracari jeune aracari ku ishuri arabuzanga byagoranye bacuvuga ati bon we banza ujya dukora indirimbo ikiza umwanguruguruye tu peux venir quand tu veux n'ubu ntari muri label vraiment mugabo elle sera toujours ma petite sœur. Okay. Okay, merci beaucoup. Amani usabana ko badukurikirana kubanda ya mutapota mutibagira no kurunkira gift umutumire wacu murabona ko yishura ibibazo atajya umunwa kandi akishurana n'ubwenge bwinshi. Merci beaucoup DJ Ambitious. Ikindi kibazo nashaka kubaza mu bimenyesha makuru byo mu Burundi ni nk'ibi bimenyesha makuru atamusi utubwire bitatu atamusi wohera udakurikiranye udace kuri page zabo urabe ibivugwa. Jendi busy vya hatari vraiment no bambeshe ngaho yuko bose ndabakurikirana mugabo my favorite urumva it's Mukubito urumva that's my nigga umuntu kuri tubwire bitatu bitatu kuri kwa ya imesha makuru bitatu the favorite one utofa kurenga hariho Umukubito hariho Siren TV nujya mu kuvuga dufite chemistry ya bien ama interviews usanga vibe imeze neza en plus arazi no kuyaga urumva so je ndakunda Siren TV hanyuma umuntu wa gatatu sindiko ndamubona mugabo Genius Grove Genius wagwana Mr. Kwisanzura sinabwa nigira nashikiriwe man ego vas-y Daddy Weji
Mm. warabonye snippet warabonye snippet nawe wabonye ijya teaser ngo ngo we nasanze na usangana bro bitera agahinda nayo urumva reka gufyina reka ndakubarira ikintu kimwe mugabo indirimbo yarasohotse nirasohoka twarayitizinze gusa jewe wait twariko turavugana na manager wa Fernando turabagenzi urumva hanyuma ndamubaza ati mbe haje December na Fernando kuki batarakora indirimbo nawe arambara ati navyo nzi ndavuga ati none tubashiye muri studio turabe ukuntu vyogenda yewe byari bisazi umva studio yose yari umuriro uravyumva umva ndakwariye ati studio yose yari mwiyasha turiko turumviriza ibintu ariko barakora naturel mu bwambere bahuye man chemistry yari bisazi bari bafise vraiment kumvikana très rapidement so bijyana n'ibintu vyabaye naturellement hama arafise n'indimo na dramatique quand même n'undi mu petit frère wanje nkunda gose afise na mentalité nziza c'est vrai yuko des fois nyene abantu bakunda kumutwenga mais cya mwana vraiment afise maturité nashobora no kubasigurira man dramatique bafise indirimbo na December hanyuma Imana izodufasha ibintu bize birasohoka ahubwo ndiko nabaha ama exclusive ndagowe Okay, so reka duhe umwanya Jesse Enterprise nawe nyene yisanzure na my brother talk to me. Yeah, bro. So comment? Ça va? C'est comment, bro? Barigeze kuba populaire nkanje ku ma social media wewe? Urabyumva nawe. ataraja muri politiki. Bata iyo tugiye ibintu urumva nibwo wemera nyene wemera ivyo nyene. Yewe wari kuraturira inzu man. Yari bwa mbere mbonye Jesse asigaye ari umuseri urashaka kuyivira akambara agakoti urumva ingorane zabaye bano umuntu ariko arisigura nka Jesse ndagiye byari bizengezeza narapfaga Jesse ndagatanga bakita kasa mutwe rero ko bwawe ubona byari ngombwa canke yaranyereye. Non personnellement Jesse jewe hariho niyo incompréhension burundaise yica yivangamwo mais sinon Jesse ni professionnel ushatse Jesse ari exagérer muri professionnalisme urumva n'umuntu agusinyisha contrat mu gitangura no kuvugana ati mon ami tuvyo twavuganye tumaze kubyandika urumva n'umuserie byatari ushatse je abapromoter benshi tumaze gukorana na muri Dallas biki tuvugana ku maso nta contrat biciyemo alhamdulillah bidaciyemo turagenda tukajyamba urugere tukaja muri after tukataha. Mais Jesse avuga ati na perte raba ya minimum ya 20% avuga ati ndago mu intellectuel wacu Bona merci beaucoup vraiment kuko sabantu benshi bavuga ukuri babazi benshi baca binumira hirya ugasanga ukambara ibara kandi ukuri bakuzi c'est pas très gentil je kiba kibabaje bose vraiment nibisanzwe man niwe kubabarira ngira waramaze kubabarira byaraye urumva mu buzima iyo uri kurakora akazi uba uzi yuko nyene utegereza guhura n'ibibazo canke naho ntubihurira navyo je gira mfashije mu Rwanda gushimira vraiment kubera hari gihe ewana wadutayemwo twari tubayeho mu buzima bwiza bwa bien ndibuka show ya mbere wakoze mu Belgique Bruxelles hari 2000 avant 2010 15 non 14 ibintu nk'ibyo ego yari iteye ubwoba vraiment reka ndakubare n'ikintu kimwe nta numwe yari yiteze bajya abantu ku mu DJ bro ndico gituma ikibanza cari gitoye bamaze kwimvira gushiramwo 600 personnes ahantu haja 500 personnes bamaze kuvyimva yari intuze ya deux niveaux urumva yari biteye ubwoba bro yari catastrophe vraiment la chapeau hakaba n'undi muntu yitwa ntuzeye mugabo twahavuye bikunda turakorana nani DJ Lala Trick Trick ego barakoranye vraiment ntana ntitwabwigire no kwiyumvira no kubana no gukorana n'abaririmbyi tuza barako twakorana aba DJ gusa kandi byari ibintu byiza cyane la chapeau vraiment ego rero kubona mu bintu bya management aho ugeze experience bifisemwo
ni ibintu je bitontangaza kuko wabigiyemwo usanzwe uzi ibintu by'umuziki, uzi ibintu ubizi wabikozemwo kwa apana babandi baza apana bamwe baza ngo nuko ari umukuzine canke n'umukuzine canke n'umugore wanje agaca amugira manager, urumva arabica bipfira igihe ko turavuga ukuri, urumva canke mfite amafaranga ndakubera manager ko mfite amafaranga ugasanga abafite amahera ni benshi, ivy'ubucuti umwe wese afite inshuti ashaka kumushigikira, mugabo umuntu aba yitwa manager, aba yitwa umufasha hanyuma yego urumva rero ibyo ntibitangaje yuko wari kubikora uko wari ubizi wari ubimenyereye, amenya hariho preuve yuko wari ubishoboye. Rero nokugira ni bon courage kandi félicitations. Rero mugabo après y'ivyo nari mfise utubazo dushika tungahe nagomba kubaza, mbaza d'abord mbaza wewe nko comme manager. Oui mon ami. Tumaze iminsi tubona ngaha bidusanga ku marezo sociaux, hanyuma bimwe bikatuvanga. Jewe wavuze uti wewe warafashe decision yo gutaha i Burundi kugira ngo uje gufasha aba artiste. Akabazo kanje karavuga kambere kati weske watashe ugiye gufasha aba artiste bose b'abarundi canke watashe ugiye gufasha umu artiste wiwawe gusa? Akabazo ka kabiri ego akabazo ka kabiri ndabaza nti mbega umusitari wawe yoba ari enregistré mu mategeko comme umu artiste azwi, nimba ari wi yoba ari enregistré hehe? Okay, so ni gatoya akagatatu urazuranye ibibazo mugabo yego ndakwibuza nta kibazo umunsi bari muremure ndakwibaza nta kibazo. Hama akabazo ka gatatu ndakubaza nti nk'umuntu nzi yuko uri umu intellectuel d'abord, kandi nzi yuko ikintu c'umuziki ukizi ibintu nk'ibyo ari ibintu by'iwawe. Yego muramenye twumva tubona indyane ziriho mu Burundi z'abapfa imiziki by'abapfa ibina biriya mugandi ko mvuga mu muziki. Mugabo tukabona nta bantu bariho bashobora gutatura abo bantu, gufasha abo bantu, mediateur. Voilà, est-ce que i Burundi hoba hariho ministère ishobora kuba mubarizwamwo ibafasha mushobora gutora ingorane? Hanyuma twarumvise yuko hariho ngo association hakaba n'ikintu bita coopérative. Est-ce que wewe woba ukivuga kwiki? Utoze twaruko wakoze. December kuri NW ishame marasazi ndispoze no kubirepostinga kwa December rirasha anone mvuye cyane reka naje kanyarutse canke ndakupostinga ivyo bintu by'abandi hera jewe akabazo ka mbere wari ugiye gufasha reka ntangure ku gatatu kora karanyaruka kubangurukanya abantu bisaba d'abord ko banakumviriza, uravyumva? Jewe siyobwira Kiriku ko ndamwubaha cyane ati mon ami, ushatse ndashobora kugerageza tuvuge, ndashobora kugerageza mais wana nka Kiriku par exemple kora kujya kunakundana na December vraiment nagerageje gucishamo akantu nyene fast mugabo simba shaka tusanga abona umengo mu grand frère aramuriye ashatse kumuha ama conseil atanarondeye, uravyumva? Mais abantu batahura akamaro k'umuntu nkanje, ça serait vraiment 2 secondes. Urumva kuko personnellement ijya ngorane yari simple imbere y'ukuja même aux yeux du public. Urumva? C'est mon grand frère ati nyubaha, mon petit frère ati yo jewe je fais comme je veux. Urumva? Rero bijya ni ibintu biri simple ati tu peux faire comme tu veux mugo kaguma wubaha grand frère. Urumva? Rero kubahuza Paula n'umuntu no telefone c'est sûr kandi Paula vraiment n'umuntu ari very open amubwira ati Paula video none
twaranahuye no kuri aeroport arambara ati je nigiriye muri vacances ibi bintu jewe ça me fatigue urumva rero Paul Kagame n'umuntu dusanzwe duhura tuyaga so kutuma muga kugira aba artiste bataratera imbere cyane bataraba financièrement stable bataragura aga parcelle urumva nakandi ga parcelle bagapangishe n'umuduga na mere bamushire à l'aise ubu rero umutima uratujije gatoyi kugenda guhanura iyo mu artiste no kurondera umuriro maneka urumva iyo naguturira rero kugenda guhanura aba artiste biragoye munami bisaba yuko aba ari relation ufise n'umuntu hanyuma kanatahura ati experience yiwawe irashobora kumpanura. Eske barafise Ministère ministeri iba aho bashobora hari akabazo nacengira uvuze yuko hari ibibazo bimwe biterwa n'ubukene bw'abartiste. Apana ubukene ko mutere man kuko vraiment Kiriku na Double J n'abantu babayeho neza vraiment tukaturamaze gupowana rimwe na rimwe barafise uko kuntu babayeho stablement ku kuri niveau yabo rero c'est pas ubukene comme tel mugabo bro hariyo niveau de stabilité kandi bafise aga parcelle wandi niveau de stabilité ukeneye kugira uvuga ati nashitse eba ijya na jewe ntayo mfise munami. Okay none ibintu vya association na coopérative hari ico ubizi ko bivuga ku iki kuba artiste? Je personnellement nibaza yuko bikenewe d'abord kuronka umuntu ndani atahura umuziki ari jeune atahura social media hanyuma akaba n'uyo muntu akuze bagaca babivanga. Je pour l'instant nibaza yuko abantu baba bitwara peut-être batoba batahura ukuntu twonahuza muravyumva ko personnellement ministère ou pas kuko si ministère yatumye aba Nigerian bashwanye bohuza sinobishira kuri ministère akanakazi kaba artiste na manager yo bashwanye guhuza si ministère yo bahuza vraiment no gusaba akazi ministère vraiment bidafise sens aba artiste bashwanye imisi yose ni question yo guhuza no gutahura kandi hierarchie iragoye mu Burundi. Uravyumva nkunda kubaza none December baza ko ariho niveau yotera imbere akanduta nibishoboka nta rema ashobora kugira Don Jazzy ati Don Jazzy urero wewe uri petit frère niba jenzo kwa madi grand frère nawo ndusha mahera rero iyo logique iragoye kwigisha aba artiste mu Burundi. Okay kuri ico turabona rero karakabazo ka kabiri hari abantu bavuze bati ariho aba artiste b'abarundi baba ko aba artiste mugabo atahanda hamwe bari enregistré njya niyo carte ya Mikali yuko ari aba musicien ari aba artiste babo yuko December ari enregistré muga tugitangura gukorana ntiyari enregistré ari enregistré ngaha Canada et France urumva hajya mu jama muri mpuze yero karakabazo kanje. Ego muga avant ntiyari enregistré kwa nta kamaro kuko mu enregistra ni nkuko ubwira ati ndamaze kuraba interview ndende ya Salama Pharmacy yavuga ati kera kwiyumvira kwiyorganiza ukiri kurarondera inzira ni kwimena umutwe usanga ugiye buhoro rero kushaka kwiyorganiza mu tuntu twose bihera tana kimwe uri kurakora umwanya ugeze uri enregistra uravyumva mugabo niwo mbarati ngiye kurondera bureau ntaranaronka momentum rero ibintu byose bifite umwanya wabyo. Ni ufite akabazo kari nagoje ari enregistré ni si ari oui ari enregistré yo bari enregistré muri yo association canke muri yo coopérative nyene barondera NIP ya compagnie ya guess sino kubesha je ni no mu oncle yabimfashije kuko nabona umenga si ibintu ndiko ndihutira ubu nyene urumva je kwihutira abo yuko aba stable hama nivyo bintu bigashobora kuronka inzira kuko kufa kubitorera inzira nta nzira bifise bitararonka inzira munana c'est vraiment une perte de temps. Ndagucira ngo tuyomba rero ko ari enregistré he nibaza ko ari NIP ntubaza umu oncle vraiment sino na kuvuga ibintu ntazi neza NIP udusugurira icari ico mukozi nimba si I think it's a numéro d'enregistrement ya compagnie.
Non, like on voit en fait kwisi yose urabizi yuko chaque umu artiste en fait hariho nimba ari association canke ikintu uri giserukira kuvuga copyright. voilà Copyright. non giserukira Copyright ni France na Canada ari protected vraiment. Hajya ho c'était obligatoire ko tubikora. Siyo ndiko ndavuga en fait ahubwo ngira DJ yashatse kuvuga nife. Nif, oh fuck. Nif. Hey, my bad, yeah. Merci man. ni ari enregistré muri leta. Ni nuko yabimfashije. Ari enregistré muri leta. Yeah. Nka business, exactement Dadiwiz, nka business. Yeah, I think so. Numéro d'identification fiscale baguhe secrétaire wa Genius yanyarukije ibintu. Voilà, urakoze kwa kantu ni ikintu twari dukeneye cyane Mu intellectuel wacu abakeneye le mot même. Hanyuma iyi ntuze ya mbere nayo wahere mu kwishohereye kwa gatatu akambere nakone nakubajije nti watubere yuko wafashe decision yo gutaha kugira ngo ufashe aba artiste b'abarundi hama ndakubaza eske wagiye gufasha umu artiste wawe wenyene canke wari ugiye gufasha aba artiste b'abarundi bose? D'abord imbere y'igifasha aba artiste bose ubanza kwerekana ko formule yawe fonctiona. Muga rimwe na rimwe hari aba petit frère bashobora kubona tujya mu OG yarazi ikintu bakaza kumbaza kuko JDM yanje ndayishura nico kintu cananteje imbere Dadiwiz ndabesha canke yajyaga je ndishura mama je ndishura ama DM vraiment so tuyo mbonye uvuze ikintu c'akamaro urumva canke ntevye kukwishura ugashitangura gutukana aho cangira delete kuko aba petit kari mu Burundi no mu Rwanda nibisatsi urumva gose vraiment jewe umuntu aje na vibe iryoshe ni direct turayaga kandi biraryoha bro. Nanje co oyo no gishingira nahe merci beaucoup mwaranyarukije ko twita. Ya match twarutwo rero bon courage kandi Merci mon ami. Nanje ibyo kuvuga yuko nahebye hari umunsi nzogaruka peut-être on verra. Mon ami. Ni igice One call away. Voilà, David. Thank you. Okay. Urakoze cyane. Force à toi mon ami. Yeah, big up sana. Irene sinzi kuri kumwe na Babika canke ariwe ushobora kwisanzura hamwe na DJ wacu. Irene. Ngira ariko ari itazi araje usanga yireplashije. Gisho kubesha ntashe mu Burundi. Ico kintu Genius yambajije ati ngo bavuze ngo wagiye mu Burundi ngo kubera ibi urabiraba naho kavuga ati none les amis de la montagne ndabaza ikindi urumva les amis do umva les amis de la montagne rega twese turabana bo mu misozi urumva mais c'est pas juste ça urumva wirukanywe honyene muri Canada bitegezwa kumenyekana man wirukanywe vyumenyekana maji urumva kandi baca bagutwara passport sinjo. So sindibaza yuko vyokunda birababaje nyene ko abantu bakrea des trucs dans les airs nyene kuko hariho nuko kuntu usanga abarundi babuze ico bakora bagafuma bakrea ama story yo gutuma amaraso acircula urumva kuko personnellement nikindi kintu nokugira umaze nk'imyaka 10 gukora abantu bakubona ugumu successful ama poster yo DJ ambitious bavuze bewe mujama tuzomuzimya gute uyu mujama usanga ari gay ntari gay usanga ajya abagore bari marié usanga ngiribi bro jewe bagerageje byinshi vraiment imbere yuko nabijya byitwa ngo byarafashe kuko igitwengeje bimaze kuba 2 semaines plus tard amapari yanje yose yari sold out pour te montrer yuko abafana banje bacu bavuga ati tubere kukuntu tumukunda nituza kumudefenda online mutwambura impuzu natwe mugabo tuzorihitike ku mwango tuze kumusiportinga rero
hariho kubona ibintu online ukibaza yuko bifise valeur, iyo ari ibintu nyene bimeze nabi biragira valeur, mugabo umuntu ameze neza baramumenya mbona, baramumenya kandi biragoye kumwica, kuko yumvira ati Kigali gukora concert uri Murundi ikuzura kuriya ubushaka iki nafanye. kandi ikindi kintu Stefan, je ndashobora kuba no kwemeza yuko uba uri umu DJ wa mbere w'umurundi yabaye successful kuko umaze gukora n'ibiteramo ahantu henshi cyane hagiye hatandukanye, za Minnesota, za Belgique, Canada, mu bihugu ndetse bigiye bitandukanye, kandi hose concert yawe ugasanga ibaye sold out. Kubwaho vyakira gute wo wikuyemo ku ruhande rw'aba DJ b'abarundi, niki kintu ushobora kubavuga ko nabo nyene babe successful nko wabishitseko? Bon, je mu Burundi ari agapeti nkunda kitwa DJ Rolex, uramubona? Umupeti mutoyi cane, aracari très jeune. Bon, nk'uyu umuntu aciye amutamo telefone y'amateka, agaca amutamo DJ Control akamubwira ati wewe ukora ama TikTok umwaka wose wo kumirwa ico uvamwo monami, kuko ama major label ubunye ntakiri kuri Instagram, ari kuri TikTok. Ama major label yose deja ho nyine ushoboye gucreatinga following nk'uko wowe uriko urakora Genius Grove ugashika nko kuri 100,000 followers, aba Nigerian mama labels bateguza guhamagara ati yo tuguhe $1000 ushireko indirimbo y'umupeti wacu. Rero ikintu cyose kiri important mu buzima ni platform ufise. Platform yawe ngana gute? Platform yawe ifise impact imeze gute? Urabyumva? Ushatse ubunye nako ndavugana n'umu manager wa Aden Kule Gold, ariko arambaza ati mu Burundi yofatisha, mati yofatisha mugamba yaramusaba sinzi ko mwoya. Urumva twavuganye saa 9 mani, ariko arambaza ati none ko Aden Kule yashaka kuza hiyo Kigali East Africa, ati mu Burundi gute ga petit frère? Ndavuga ati reka reka turamukunda mugabo bishobotse yuko indirimbo na December yasubiye no kwishura. ngira December narafatisha ndakinari agasine kihuta ndagiye. hari umukobwa guma baza muri commentaire ati wowe ufise umukunzi? Bana, I am gone. Kandi asanzwe ari n'umuririmbyi. Amatwi tukiri kuri ico kibazo c'aba DJ, dusanzwe dufise umu DJ nga kuri TikTok amaze kugira kuri urwo rwego. Dusanzwe dufise umu DJ amaze iminsi abikora neza, akora nga kuri TikTok, arakora ivyo bintu neza, yitwa DJ Mario, sinzi ko bumukurikirana. Ni umu DJ novuga ati namukurikira kuva kera, kuva nkiri mu Burundi. Amaze kubona mu TikTok. Ya wewe ni nk'iriya jambo uwo mutekerera canke ugira ico uvuze ku bikorwa vyiza amaze iminsi akora kandi yahoze anakora kuva kera akiri mu Burundi? Urumva gufatisha ntibisigura kutavugisha abantu, hanyuma maze no gufatisha vugisha ababikoze bakubwira ati none ndabiduza gute, kuko personnellement abajama bose muza murambwira batari ko bararondera ba OG. Je uraza ama DM narongika kera gamana, je ndibuka umu manager wa Akon aramwandikiye arankonyishura, hanyuma aje utawa bacambwira ati umuntu wenyene yo kuzanira nujya. Hanyuma turi backstage amubwira ati hewe raba man wamuja mutishuye ijewe urumva. Ndi kumwe na Akon kuri Facebook naramwandikiye, urabyumva ati toka kule. Rero j'espère kubesha mon ami, vraiment c'est plus une question de crédibilité, vraiment crédibilité no gutahura ati yo je niko ndatera imbere ahubwo niho norondera abantu. Mugabo abajama bateye imbere kenshi baca bareka kurondera abantu umenga bamaze gufatisha, alors que personnellement taragura parcelles zibiri personnellement nurafatisha ikintu na kimwe. Okay, So Amanda, je Mario akabikora neza, ikintu no muhanura nuko yorondera abantu rero, ahubwo aca yamprofita baciye bamurondera bagaca bagenda kuraba online ati none nagapiti kafatishije, bagaca basanga gafise momentum aho nyine bacamutamo. Mugabo rero aciye agenda kubahamagara ngo ubu yarahoze, ubu rero reka avugisha abantu, ugasanga afise ama followers benshi mbwa nta ma views, kuko urumva momentum inaenda rero bica bihara. Okay, ndagoye abaririmbyi batatu. Muri abo baririmbyi batatu utegezwa kugumana umuririmbyi umwe, abandi ubwagire unfollow.
hagati ya Dramati, Linoji hamwe na DJ Fernando n'uyuhe wogumana nawe? urumva hagati ya Fernando Dramatina Linoji. bose ndabakunda ahubwo Linoji twamuvutse buke vraiment Linoji aho uri komera no ugumane mu izina rimwe abandi ugira ni for ntizogumanamo Dramati kuko Dramati turazinanye Messi no vraiment yeye ari kugumana umwe ni Fernando rana Fernando ashirako video 1 million 2 million 20 10 million urumva logiquement mais personnellement notora Dramati kuko Dramati that's my nigga bro, that's my nigga, afise umutima mwiza, bose afise umutima mwiza vraiment muganye twarahurije cyane. Okay, hama dusubiye inyuma muri Canada dusanzwe nkurikirana umusista wacu na Dininda akora amasho menshi kandi meza. Byoba vyaramaze gushika ukitabira imwe mu masho yiwiwe? Hewe ndibaza kandi turamaze no kuvugana, urashobora no gusanga yarakoze show nkayizamo sindabimenye ko akera kameme naragenda gusupport mu masho y'abandi. Mbwa turamaze kuvugana kuri WhatsApp 1 2 3. Vraiment shout out to Nadine, big up. December uzomutuzanira ryari? Ewe December ariko yarondera visa niyo yacamwo, urumva ya Kigingi yaratevye iciye miracamwo, ya Israel mbonye yaratevye iracamwo iciye miracamwo. December yo kuyenda igacamwo mugira ubwoba ahubwo. Azi kuntu amukaniye Canada. Akarondera visa yo muri Canada ko Belgique ntibaramurondera cyane, urumva acabona yuko ntibatahura vraiment ko generation y'abajene hariya boza bari na benshi kuko hariho ukuntu nyene usanga aba promoter bazi plus je sais pas abarundi bari traditionnel tuvuge, mais abajene b'abarundi bari sophistiqué Denmark, Germany, Belgique boza mu masho ya December hakuzu ugacuvanga nabo bari traditionnel gasanga hari pact kuko Belgique aba promoter kenshi vraiment usanga raba basi nka Canada bari bamaze no gutangura kera kumurondera ko bari babibonye ati yo dina mambwira aba artiste nturindire kuronka album kugira utangure kuja mu bantu, urumva ufise indirimbo imwe nkora nk'abanyamerika, umunyamerika araja muri club akaririmba indirimbo imwe gatatu nipe franga, urumva twende rero kwama abajama kenshi bararindira kuja mu mashow kubiki. Rero muri Canada vraiment baraturondeye kuva kera, visa rero ntiracamwo no kuba patient kandi niciza barondera visa imwe kuko jewe cyavyoro automatique. Okay, bivaye n'ukuntu wisanzura cyane mu mvugo, urabibona ukuntu uri open uguruka ukavuga ikibazo ukuntu kiri, just mu ncamake urisanzura cyane, nta bantu bo bamaze kuguhora umwisanzuro wawe? Bon jewe bo muhorana byinshi man kuko abarundi turi très sensible, siko nibaza ko ari ibihora gusa umwana omugiti umwana wumva ama préjugés ni menshi, urumva uzokimpora nta kundi. Reka duhe umwanya DJ Mario nawe yisanzure na DJ Mbasi. Oya Genius, ça ndakwari ikintu kimwe ga mon ami, dans cette vie si tu ne vas pas être pur, c'est impossible de faire un truc incroyable. C'est impossible. Il faut kuba pure mu buzima. C'est vrai yuko rimwe na rimwe ushobora gusanga wabaje umuntu wagize iki, l'important nuko abona ko byavuye ahantu heza hanyuma mukazoyaga bikazogenda neza amana, urumva je simba nakoza boje na bo shaburira ngo kora navuze ati bari kubahana mugaba bashavuye n'imbere tuzokundana, siko mwana wa DJ Mario. Ndabaramukije wayase the terrorist. Nizere ko meze neza. Big up man. Je nagerageje kubumviriza vraiment félicitations, je ndubaha cyane abantu bafata imitahe bafata amahera yabo bagashira ku baririmbyi byabo bantu ndabubaha cyane.